Mwami Yesu arindeze niwatanga amajambo umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo atugirira ubuntu akatwiyegereza amajambo meza cyane yo kuntera umunezero niyo meza ndayakunda ntahatanezera nezerwa tuzahitimuka tuzanezerwa 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 dushitse imbere y'Imana tuzonezerwa. Yesu n'abaheza Yesu ashimwe. Naronse ijambo ry'Imana riri mu cete cya kabiri Petero yanditse igice cya 3 ku murongo turahera ku murongo w'8 tugeze ku murongo w'10. Urupapuro rugira kinyarutse aha turiko dusezereramo na 20 n'isezerano risha hariya ku mutwe w'amagambo havuga ngo uzi kugaruka kwande kwa Kristo. Ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimugiyobagize yuko ku Mwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka ingahe? N'imyaka 1000 imeze nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitebeje isezerano ryayo uko bamwe biyumvira kwibitebya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira ababona, ariko igomba ko bose bagirane, igomba ko twese twihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakabaho kwasana guhambaye. Iby'itanguriro byose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze. Isi n'ibikorwa byayo n'ibikorwa biri muri yo bikagirane, bigatongoka. Yesu adufashe. Ijambo ry'Imana riduhamagaye ngo tumenye ko umunsi umwe imbere y'Imana ungana n'iminsi ingahe? N'imyaka 1000. N'imyaka 1000 ku Mana bimeze nk'umunsi kandi aha turiko twitegurira ukugaruka kwa Yesu. Yesu ashimwe. Kandi kurashitse tukurindire, ni vuba ntibiteze kugira tugende. Naho ngo bigeze ngaha kubera urukundo Imana idukunda, kuko itagomba ko tuzopfa rubi, ariko igomba ko twese tuzogirana twihana. Hariya muri Yohana, aha mu gice cya Yohana, aha nyene igice cya Yohana igice cya 2 igice cya 3 haravuga ngo urukundo rw'Imana. Tuhasome mwumve igice cya 3 naho inyuma muzinga urupapuro rumwe. Urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye iki? Abana b'Imana, kandi niko turi. Murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, uko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi none. Yesu nashimwe. Nico gituma ab'isi batatuzi kubera iki? Kubera batayimenye. Yesu adufashe. Abo nkunda none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntiturahishurwa. Ico nzi ni uko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo agirane kabemeza, ariyeza kuko uwo nawe ari we. Yesu nashimwe. Shekero ry'Imana kugira dusezerane.
ariko none ndabibutsa nanjye nkuruka kwirukana ukwiye kwicara mu nzu y'Imana turabanakwira turimbura tumenye iyo turiko turaja tumenye uwo dutumbereye mbese twasanze dutumbereye nde Yesu wenyine kandi n'ubwo kumutumbera bisaba ko twiyama mu bintu byose bigizemo bituremereye n'icyaha gikunda kugirana kutwizingira ko kuba kandi murumva ko ari ryari uba n'ubu nyene n'iyi saha umuntu wese ariko araja mw'ijuru umuntu wese atumbereye Yesu umuntu wese aziga kuzabana na Yesu nashimwe Yesu agira hishurwe kandi we nyene hishurwa natwe tuzoca twishurana nawe tuzomuralupasa Yesu ashimwe kandi umupasa niko natwe tuzoca dusa Yesu nahabwa icubahiro ngomutega kw'ivyo rero bariye akitandukanya n'isi akama yiwe kandi wowe uzazuzako gusa biturumuka ndabifurije kuba maso turorere data gusa Yesu abaheza Mana data wa twese haleluya ndagushimiye kuti twihangana ndagushimiye utagomba ko tuzokaruhu ariko ugomba ko twese twihana tukazabana nawe mukaruko mw'ijuru uhezagirire ishengero Mana uhezagire n'abakozi baryo natwe duhezagiye kugira ngo uwo munsi tuze tubane nawe urakoze tubyumvise kandi dukoreye ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 amajana 84 amajana 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47 kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro kaze Imana ibahezagire niyo meza ndayakunda ntahatanezera